washaka akenshi barakunda no kubabwira ati ndashaka kukubona ifoto ukivyuka. Ivyo bintu bangora bikunda ngo ndashaka kubona ngo ifoto ngo wifotore ngo ukivyuka mu maso just ngo kwa kugira ndakubona. Ambye to yasi ndabikunda kwa rona ayo mafseri y'abana mtoto wa mujini akaca shaka no hengenje muri douche just nshobora kwifotora ntaroga kwa amafoto toujours canke ari kuri call abesize abagenzi biwe baje just hari ukuntu agukomunikana n'abagenzi biwe ndafise mugenzi abahiyo muzobonane muyage kwa hari birabaho ni benshi kandi babikora bakabonana ariko babonanye yisize makeup. Hageze yuko umuhungu aza ino sivyo umunsi wa mbere murabonanye urisize makeup, ya kabiri murabonanye urisize makeup, menda kubaza mumaze gutegura mariage sivyo bari mumaze gutegura mariage abantu byose ama invitation bakora kurisha just yana sohose bagira batanze n'ama invitation siko umukobwa araheba gusiga makeup sivyo kuko ivyo kenshi biba ku bahungu baba diaspora babikorera abahungu baba diaspora abonye isura ya wa mukobwa akacarabana ya foto yes ntanaho bihuriye ntana gato amaso ntayafise yakoresheje amakopi zango he babandika ngaha sivyo inzobe ntagira kubera ko yisize foundation akaca basi akarora akaca yifotoza na telefone ifotora bien kwa akaca koresha Snapchat sivyo bisholeza ndasabye ubu escro buhagarari bwo kuza murabesha ku mahizo sosio uko mudasa umuhungu kazibona abahungu bose basigaye bakoresha ama Snapchat mbe mwabaye gute kweriki muhisha uko musa iyo po yanyu urazi yuko hari umuhungu kurindiriye arindiriye iyo po nyene Imana yakuremanye ako gapo ufise kari couleur gatesa uri kuwisigura ndiriki hari umuhungu arinze akubona gutya n'ukuntu wamubesha deja kwanza ntaraheza n'inko abo bantu mariage yacira neza sishaka gukorana mariage n'umukobwa wo mu escroc nkawe ko yaramubaza ni kusa yoshe rusa neza merci ntushana kuvuga ati narisize makeup ndasiga makeup abakobwa mwabaye gute hama ngo mushaka kurongorwa mbe murazi ko ajya ama foundation afise ama ibintu yonona ku mubiri basi ni buri isiga ku gafondote foundation ibike shishamwe basi mbe urazi yuko foundation inyegeza n'iminkanyari kuri babakobwa bakuze barengeranye no icambu curaho icambu cazimbizi baciye n'imvyaro. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. Je pense que namwe mwarimo nkombuye imisi myinshi kos bivanye n'ivyo umuntu aba arimo kubera ko ivyunguka bisigaye ari beaucoup ni atari bon abakiriya bari babaye benshi muri Allo Photographie tuguma twitaba imanza tuja gufotora mu manza umva bisaba nyene yuko tuguma turi ku kivi niyo mpamvu hamwe bisaba yuko ariko ndabakunda cyane sinigera ndabibagira nuko ndabazirikana ku mutima kandi ntigeze ndeka kubahasho sivyo icambu cabaraho sinigeze ndeka kubahasho mwaretse kubona jewe ariko mwabonye uwari yasinye contrat iwanje ari we koresha umwanya niwe mwari mumaze imisi muteramana so uyu munsi ngarutse kuko nenda bafitiye ibintu byinshi shaka yuko tuyagago navyo sibindi deka nshaka yuko icambere na mbere tuyaga ukintu cerekeye just
ubuzima bwo kuri réseaux sociaux. So icyo nshaka rero ni uko nshaka yuko uyu munsi tuyaga ikintu cerekeye réseaux sociaux, just ububeshi ku bahungu canke ku bakobwa bubera kuri réseaux sociaux, sivyo? Izi mumenyereye TikTok, Snapchat, n'izindi ama Facebook, ama Instagram, sivyo? Nico nshaka ko tuyagago. Just abakobwa biki gihe haizi gihe kandi ni byinshi kandi maze kubibona kenshi, hariho n'inkuru nza kuba havuma ko jewe murazi yuko ntigera ndababwira ikintu kitari ico. So ikintu rero nshaka kubabwira sikindi, abakobwa bureka mpere ku bakobwa kuko abakobwa rero bo barexagera kuva Snapchat ziziye, sivyo? Aya ma makeup siko aziye baraja ngaho bakisiga ama foundation, siko n'umukobwa arisize foundation, arashitse ko fond de teint, tilo, rouge à lèvres, umva arisize ibintu byose uzi yuko byo mugira mwiza byose, siko arapostinze canke arafashe video arapostinze, arafashe video akaratamba. Yama Instagram twamenyereye yuko dufise abagenzi kwa n'abahungu usanga batora abakobwa ku ma réseaux sociaux, sivyo? Aciye amwadikira parce que yabonye bwa bwiza bw'akataraboneka, or que si quoi ça umshokira aramudraje, baratangwe kwanza barabaye bajama kugeza yaho amudraga, sivyo? Aramudraze, barakundanye, siko barakundanye bagezaho bategurana mariage. Mes chers les amis, hageze yuko toujours kugira vugane kwanza na wa muhungu, birashika mukavugana kuri appel video, sivyo? Ariko ndasavye umukobwa toujours ashaka kuvugana no mutube arinda kwisiga makeup, arinda kumubwira hinge gato hari ivyo ndimwo, hinge gato mbanze nje muri douche, hinge gato kwa imisi yose ukabanza gusiga makeup. Ico gikorwa muranandenga mu bisanzwe. Umuhungu washaka akenshi barakunda no kubabwira ati ndashaka kukubona ifoto ukivyuka. Ivyo bintu bahungu barabikunda, ngo ndashaka kubona ifoto ngo wifotore ngo ukivyuka mu maso, just kwa kugira ndakubona. Ambwiye to yasi ndabikunda kwa rona ayo mafseri yabana wa mtoto wa mujini akaca shaka no hinge nje muri douche just nshaka kwifotora ntaroga kwa amafoto toujours canke ari kuri call abesize abagenzi biwe baje, just hari ukuntu agukomunikana n'abagenzi biwe, ndafise mugenzi abahiyo muzobonane muyage kwa hari birabaho, ni benshi kandi babikora bakabonana ariko babonanye yisize makeup. Hageze yuko umuhungu aza ino, sivyo? Umunsi wa mbere murabonanye urisize makeup, ya kabiri murabonanye urisize makeup, menda kubaze mumaze gutegura mariage, sivyo? Bari mumaze gutegura mariage abantu byose ama invitation bakora kurisha, just yanasohotse bagira batanze n'ama invitation, siko? Umukobwa araheba gusiga makeup, sivyo? Kuko ivyo kenshi biba ku bahungu baba diaspora, babikorera abahungu baba diaspora. Abonye isura ya wa mukobwa akacarabana ya foto, yes, ntanaho bihuriye, ntana gato, amaso ntayafise, yakoresheje amakopi zango he babandika ngaha, sivyo? Inzobe ntagira kubera ko yisize foundation, akaca basi akarora akaca yifotoza na telefone ifotora bien kwa akaca akoresha Snapchat, sivyo? Bisholeza ndasabye ubu buhagarari bwo kuza murabesha ku réseaux sociaux uko mudasa
umuhungu kazibona abahungu bose basigaye bakoresha ama Snapchat mbe mwabaye gute kwereka umuhisha uko musa iyo po yanyu urazi yuko hari umuhungu kurindiriye arindiriye iyo po nyene Imana yakuremanye ako gapo ufise kari Claire Gatesa uriko wisigura ndiriki hari umuhungu arinze akubona gutya n'ukuntu wamubesha deja kwanza ntaraheza n'inkuru abo bantu mariage yacira neza sishaka gukorana mariage n'umukobwa w'umuhescro nkawe ko yaramubaze ni kusa yoshe rusa neza merci ntushana kuvuga ati narisize makeup ndasiga makeup abakobwa mwabaye gute hama ngo mushaka kurongorwa mbe murazi yuko ajya ama foundation afise ama ibintu yonona ku mubiri basi nime buri isiga ku gafondote foundation ibike shishamwe basi mbe urazi yuko foundation inyegeza n'iminkanyari kuri babakobwa bakuze barengeranye no icambu curaho icambu casimbizi baciye n'imvyaro ibintu nk'ivyo rero mushaka mu bihagarika kuko naho bizobashikana none muzoshikaye munyegeza po yanyu uko musa uri mubi yaho utokurekana po yawe ufise amatasha angana gute yaho utokurekana po yawe urazi yuko ayo matashi yawe hari umuhungu azoya resista akagukundira ico ni nk'abahungu canke abakobwa babona bashidukanira just bahababuka ku ma réseaux sociaux mbe ujya muntu kunze ni kwasa basha zamuragabanya ubwibone muzimuragabanya n'ubwiyemezi sivyo ivyo nivyo kurondera abagore canke abagabo ku ma réseaux sociaux ndabihanuye sivyo kandi nta muhungu canke umukobwa bigera baronderana ku ma réseaux sociaux ngo barambane ivyo murabizi barambanye n'umwaka umwe aho rero mana baba bigoye urakunda n'umuntu utazi yavu utazi yaturuka utazi ukuntu yakuze utazi ukuntu ameze utazi ico akunda utazi ico yanka mubonanye rimwe ngo tugire mariage mukoresha ubwenge nyabaki mwebwe wewe urigiki yaho wakumva yuko ukwigira umwana w'Imana gose ngo nareretswe nzoswagwa n'umunyamahanga mubonanye rimwe sivyo okay warabisenge mubonanye rimwe gusa ejo bon samedi mariage ashitse jeudi vendredi dot samedi mariage ntimuyaze gutya kugira urabe ukuntu muhora muyaga kuri call kuntu yifata murabonanye gutya gusa uhababutse nuko aje yambaye imivunjo yateye imivunjo kuri airport mugiziki agiriye mu modoka nziza mama we yaramunukiye kabaze aje yaberewe kuri airport aje kumutegera tishera afise amahera abakobwa reka ubujya jeno ifata n'ubujyajya mukurikira amafaranga abahungu mureke namwe ubujyajya bwo kwescroka abakobwa n'abahungu bangana gute ngaho hanze birigo bariye amahera y'abakobwa abahungu murazi uwescro mukora mwebwe wewe uragiye hajyanye muterura ivyuma urateruye icuma uragiye aho bakota impuzu urakosa impuzu canke hari ndabafinze jengira mena amabanga y'abahungu murazi yuko hari abahungu bagenda aho badandariza just nk'umuntu adandaza impuzu akipima akavuga ati man fotora muri aka gapira umva bya bintu byabo baca bagira gutya kugira ikone iboneke akaja posting kandi bikarangira na yamuze atayiguze na wa muntu atamushoreye yamusambaguje impuzu gusa ukaca usanga abo batipero babitangwa n'ababeje basha ndasabye mureke wescro ugasanga umuhungu
ebana kucuma imboko ingana gutya aracaba kwa nyina agaburirwa na nyina ngira nimuzi yo musi ni sengre yambikwa na nyina koje sanga nta ni ghetto afise gipangiye wewe nyine ubwiwe urumva rero ikintu ushaka kubabwira réseaux sociaux irabesha abahungu bakobwa surtout aba diaspora mube maso sha mube maso ndabasubiremo mube maso kubera ko abahungu n'abayiskro abakobwa n'abayiskro rero mu gihe utazi uhuye nawe icishe bugufi umubanze mubonane muvugane live uzomenya uwo muri ko murayaga ninde wamanje kwanza kumwiga apana yuko mubona na jeudi ngo yashitse jeudi vendredi dot samedi mariage arigiriye hariya canke aragushikanya hariya tanguye kukudidagura usanze y'umugore wa mbere sha cubwenge mwa bakobwa cubwenge mwa bahungu réseaux sociaux iyi réseaux sociaux niyo gukorera ko ma business si gukorera ko ubwo bubwabo bwamwe mwibaza okay Jeni zere basi ko tuko turumvikana mu buzima ifuka tuza turabwizanya ukuri basi okay mwashimanye sivyo nakurihira itike ya aller retour agutaburize akurungikira amafaranga wowe utabuze aller retour urondera ivyangombwa byose nabyo bufise ugende mubanze mubonane muyage ijya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane rya gatanu hama mugire mariage mubanje kwanza kuyaga uwo muhungu aziba gukunda canke azino mubanze mubonane canke uwo mukobwa aziba gukunda mubanze basimubonane basi n'ukwezi kumwe utuba uko n'urukundo nyabakiri uramba gute abandi bantu mukanakundana mukanagira no umutima wo gukunda canke wo kwizera cubwenge nta mutagatifu ahari nta muntu ari perfect muze kwigira muri uwo ngaha kwisi nzima mushaka mu cubwenge jese nzokoma nabivuge ngaho kuri réseaux sociaux ni manuro nzokoma nabahaye umuvyeyi akaja ngaha akaryoherwa ngo yaronse umukwe yaronse umukazana kumbe n'umwescro wa mbere ugasanga hanze afise nk'abana batatu akubisha kari umusore canke ari nkumi bahungu bakobwa no basaba yuko ngo kugurura amaso ubwenge bwanyu Imana yabahaye mukabukoresha mukareka kuzezeta hama réseaux sociaux ivyo mwibaze yuko ariyo guhurira ko abagabo canke abagore ni ya business ndabibasubiriremo ni ya business si yubuswa si yaba escrow so just change nishaka ko tuyaga ko bimaze iminsi binca mu matwi cane so ndabakunda cane so ya Lynn Carlene alu comme d'habitude Miss Marcel kwa menye msumeno maso yinyana so ciao ciao